Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akazi wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nguhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Igiharo umuryango wa Jean Claude Niyongabo usaba ubutungane hafi nyuma y'ukwezi yishwe. Kubw'uwo muryango hamwe n'abagenzi b'uwo munywanyi w'umugambwe CNL azwi kw'izina rya Jean Claude Niyongabo, amatohoza ku rupfu rwiwe mw'ijoro ry'uwa 20 ruheshi uheze arikwega. Uwo muhisi yaba ku mutumba Shembe muri zone Musye wa komine Giharo mu ntara ya Rutana ni mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Nta matohoza namwe y'igipolisi haratangazwa nubwo hari ivyemewe n'igipolisi. Indongozi za CNL mu ntara ya Rutana zagiriza Sylvain Nzikoruriho umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi nyene mu ntara ya Rutana kuba yarabujije igipolisi kubandanya amatohoza. Bamenyesha ko mu bagirizwa ubwo bubisha harimwo umukuru wa zone Musye hariwe Desire Manirambona n'uwurongoye imbonerakure n'abanywanyi b'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri zone nyene azwi kw'itazirano rya Biduda, bakaba bakingiwe n'uwurongoye umugambwe uri ku butegetsi muri iyo ntara Sylvain Nzikoruriho. Iyo ndongozi y'imbonerakure muri zone Musye hari mu bajejwe umutekano wa Sylvain Nzikoruriho, akaba ariko bitomorwa na zimwe mu ndongozi za CNL. Bagiriza igipolisi ko gihabwa amategeko na Nzikoruriho ku bijanye n'ubwicanyi bwakozwe n'imbonerakure. Basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gutegeka ko haba amatohoza ku bwicanyi bw'uwo munywanyi w'uwo mugambwe n'ubundi bwicanyi bwimonogoje muri iyo zone. Jean Claude Niyongabo yishwe n'imbonerakure zariko zirakizura kuwa 20 ruheshi guheze. Umunsi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yitezwe ko agira urugendo muri komine Giharo kubw'ababibonye. Urwo rugendo rwarigijwe inyuma. Abikekwa bari bahagaritswe mu mushuhirano imbere yo gukurwa mu gasho ka komisariya ya komine na Sylvain Nzikoruriho umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara. Kubw'amasoko yacu, igipolisi n'intwaro ntibaragira ico bashikiriza kuri ivyo vyagiriji. Nayo mu bindi kandi igatara mu ntara ya Kayanza muganga w'ibitungwa Nizigiyimana Noah yarihaye akazi none yipfuza kugaha abandi. Nizigiyimana Noah ni umuganga w'ibitungwa rutumwako ku musozi Maramvya muri komine Gatara intara ya Kayanza, aho abamukeneye bakora kuri telefone akaba abashikiriye mu kanya gato akoresheje ingendeshwa yiwe. Noah ubu akaba avurira ibitungwa Igatara, Gahombo ndetse no mu Kayanza. Yoba yabitanguye gute? Muganga Noah ahejeje ishuri ryisumbuye Itabu ry'Ikigozi mu ntara ya Kirundo yaciye atangura kuvura ibitungwa mu mwaka wa 2017, aho yamenyesha abajejwe intwaro n'abatwara uburimyi n'ubworozi muri komine Gatara no mu ntara ya Kayanza ko yipfuza gukorera ku mugaragaro. Ico gihe yatanguje umutahe w'ibihumbi 30 mu mafaranga y'amarundi, maze agura imiti, serenge, termometere yo gupima ubushuhe n'ibindi bimufasha kuvura ibitungwa. Ico gihe kuko yari agitangura yaronsemwo ibihumbi 55 mu mafaranga y'amarundi. Yabandanije avura ibitungwa umwaka n'igice imbere y'uko aja kwiga muri kaminuza mu mwaka wa 2019, aho aherutse kurangiza amashure mu bijanye n'amagara y'ibikoko mu mwaka wa 2022 mu gisata ca Fabi. Mu rugendo rwiwe rwo kuvura ibitungwa harahura n'intambamyi zitandukanye. Noah akaba agira ati hari uwo uheza kuvura igitungwa ciwe uja wumva ngo nta mahera afise, akakugora ukaja no kumwitwarira ugasanga biriko biragutesha umwanya wo kuja gukora ahandi canke bakanaguheranira. Hari n'imiti itaboneka ngaha ndinda gutuma abagenzi bari Bujumbura canke nkayituma abakunda kugenda hanze y'igihugu. Indoto yiwe ya hafi ni kuronka umutahe w'imiliyoni 10 y'amarundi. Akaba agira ati nipfuza ko ivyo kuvura ndabikore nongere ndandaze muri farumasi imiti y'ibitungwa, gutyo ndonke akazi nongere ndagahe n'abandi mpereye kuri abo bondandariza. Ndipfuza no kudandaza n'imfungurwa z'ibitungwa. Ubu akaba ashobora kuvura inka 30 ku kwezi udashizemwo impene, intama n'ibindi bitungwa. Nayo ku bijanye n'amafaranga y'amarundi harinjiza ayashika 300 ku kwezi, kandi haramaze kugura inka, ingurube n'ibindi bitungwa ku nyungu ivuye muri uwo mwuga wiwe wo kuvura ibitungwa. Noah ubumenyi bwiwe ntabwigumizako, ahora yigisha abahejeje ishure. Ubu ndamaze kwigisha 3 muri bo mpora ndabarungika bakaja kuvura iyo mpamagawe
yawe ndi ku kivi ata mwanya mfise, ndipfuza kuzogera igihe mvura mu ntara zitandukanye. Hari ico wipfuza kumubaza canke umukeneye murondere kuri telefoni ngendanwa hariyo akamenyetso ko guteranya 2 3 7 7 hanyuma rero utangure indwi neza wibuka ko nawe ushobora kubikora. Nayo mu makuru ariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi n'unyemerere nkugezeko iyi nkuru ivuga ko muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ni muri Kivu y'uburaruko abanyagihugu bo mu mihana ya Bashuri bahunze intambara zari hagati ya M23 n'imirwi yitwaza ibirwanisho yo muri ako karere kuva mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu kw'igenekerezo ry'icumi Ruheshi 2023 intambara zahuza M23 n'imirwi yitwaza ibirwanisho ikorera aho mu mihana ya Bashuri muri zone Tongo ni mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nk'uko amakuru hava ngaho abimenyesha igice kimwe c'abanyagihugu batanguye guhunga kuva kuri Uwimana berekeza mu gisagara hagati ca Tongo agahengwe kadashemeye kandi kari kagarutse muri zone Tongo nk'uko vyashikirijwe n'abanyagihugu. Imbere yaho gato intambara zikomeye zari zabaye hagati ya M23 n'imirwi ivuga ko iriho kugira yigwanirire ku mutumba Bishingiro mu mihana ya Bushuri. Vya Muzinga vyasanye co kimwe n'izindi nkoho ntonto kuri uwu wa gatandatu vyateje ubwoba bwinshi hagati mu banyagihugu. Abanyagihugu bakaba bari batanguye guhunga berekeza mu murwa mukuru w'imihana ya Tongo. Ivyamenyeshejwe n'abateshejwe izabo mu gace ka Kirumbu mu karere ka Masisi muri iyo ntara nyene ya Kivu y'uburaruko intambara zarabaye zihuza abarwanyi ba M23 n'umurwi usanzwe muri ako karere. Leta ya Kongo ikaba ibandanya kwagiriza abarwanyi ba M23 ko basubiriye kwigarurira ibirindiro vya kera bari barekeye abasirikare mva karere ka EAC. Ivyo navyo umuvugizi wa M23 akaba yabihakanye.